Ni wowe? Avuye. Okay. Wow. Noshobora kumubaza gatoyi. Nta kibazo. Ni wewe uri David Beco? Uone wa David Beco. Maza kumuvugisha baadaye. Okay. Ubibona ni mugoroba mwiza n'amasaha meza turimwo. Aha turi muri Red Bank, aha gace bakita Red Bank. Twumvisa amakuru, twumva bavuga yuko hari umusani aje aza kuza avuye Adelaide, South Australia niko bahita. Ubwo niwe tuje kuvumbura ngaha turabe, tumubaze ikimugenza, tumubaze cyamuzanye, nimba yaje gukora collab tubimenye kugira ngo kuri ngaha ni gisigara kinini cyane gose. Tumenye yuko natwe tumenye impamvu yabaye mushikanye ka Brisbane kuko ntakunze gushika ngaha muri gisigara cyacu cya Brisbane ya mukanya nimba serukino ndibaza serukino reka tumurabe reka turabe yarenguka yes ndibaza serukino baza gusika muri ruhande turabe ni garaziramwe aba basani bazabigira ngo bafise amafaranga reka turabe garaziramwe hama tumubaze na kimugenza. Yes. Ya. Urinde mukanya gato arashitse. Mukanya gatarashika. Aho je ndibaza ni igari wangu. Cameraman. Bishika laba kwa ruya. Sanawe. Oh yeah. Wabonye gari? Wow. Yes. Amakuru mugenzi. Muraho. Turaho. Ni wewe uzananye na David Beco. Wa ajava Adelaide. Wamutore ngaha canke mwazanye mwaje muvanye hariya? Airport bunyene. Mwazananye. Wewe se uri mu bodyguard wiwe? Ndi bodyguard wiwe. Wow, none turashobora kumuvugisha? Muri aka kanya ararushe kumaze urindire gatoya. Maze ndindire gatoya. Mu nzu yoge hanyuma. Oya matakanya gatoye sesante nimoti twa myinshi. Ni mubazo bibiri gusa butatu twibaza. Tumubone hoho basi, tumubone basi. Kumubona gusa muguru timurabe basi. Maze urindire gato iminota 3-5 ko. Ati rero uvuze. Murumva ko cameraman amina bodyguard we adusavye ko tumurinda nk'iminota 5-3 ngo amaze yoge ngo ararushe. Ni wowe? Okay. Wow. Noshobora kumubaza gatoyi. Nta kibazo. Ni wewe uri David Beco? Uone wa David Beco. Maza kumuvugisha baadaye. Okay. Byo bani byiza kabisa muduha kanya tukamuvugisha kuko havyo twadukeneye kumubaza. Utubazo tugira twimibarize kimugenza ngaha eske nimba yaje ukazi nkuko bisanzwe bimeze kugira ngo tumenye ikimugenza nimba yaje gukora ubugeni tubimenye abasani bo basigaye bakora ubugeni ga bw'umuvumburo. Reka tubasabe tumurindire gatoyi amanze aheze ku nambaro koga yoge hama ahindura gatoyi turabagaruka ko mukanya mu nk'imoti 2-3 azobagarutse kugira ngo tuganire nawe tumwibarize ikimugenza. Turagize mwiribona mwakeye bivanye naho muherereye mwese ba fans murazi ko tubakunda murazi ko twamatu turi hafi yanyu twamatubazanira udushushe muri aka kanya murazi ko mukanya gazi twatumaze kwakira umushitsi yavuye Adelaide. Umushitsi yaje ngaha mu gisagara ca Brisbane turi mu gihugu cyo muri Australia amasaha n'amasaha ku mugoroba saa 10:00 kubw'ivyo Jay ariko rero uyu muhungu uyu musani aya ategezwa kuba yaje ngaha ari kimuzanye gikomeye gose kuko ukuntu nabizi cyuya wabonye ukuntu twamuhize. Ece nabonye mu bodyguard uzi ukuntu yagutesheje umwanya mana. Wabonye mu bodyguard byakoze. Jewe ndi mu musani avuye Adelaide ariko niho turi kumwe ngaha turaza kumubaza byinshi reka tumaze tumuvugeho turamuvuga kuko ni tumuvuga ngo nukubera gatari ngaha urabyumva. None umusani uyu musani yaje gukorana collab ngaha muri Brisbane nani. Jewe nibazaje kurongora kuko
yaje kigafra ariko uko numva inkuru y'abantu bahungu baba bavuye Adelaide mani kandi menye bajya bahungu ba Adelaide ko beshi arabakizwa beshi n'amashano n'amashano baba baje ngaha reka be careful man reka tutabarandiriye tumwakire reka tumwakire atwibwira akazina bakatubwira ariko usanga mu bisanzwe hari ukundi kuntu nawe usanga yitwa tutazi ego ni sawa turashima be bavuze ngo yitwa David Beco mu bisanzwe amazina yiwanje ni David niyo kwizera muga mu mazina y'akazi ni David Beco. David niyo kwizera na mazina y'abavyeyi bakwise tuvuge yuko Kristo beho urasenga cyane gose urumuki ndumukiriso kongera kwa musanye ego bimbe nyirimbo nyabakiza urukundo ntuzeye rap canke wewe uri umusani bwoko ke ndumusani nkubita rap ariko bishitse turaririmba ibindi bisanzwe nyene biravana nuko tuba twateguye ururirimbo muravyumva ko atavyorosha ni wa musani afise impano zose ararapa akongera akanaririmba indirimbo z'urukundo ahiriwe uwo bivyumva kimwe waje uva mu gisagara ca Adelaide mboye naje mva ahantu bita South Australia arico gisagara ca Adelaide ubu ndi ngaha iwanyu Queensland ariho Brisbane canke wimutse waje wimukiye ko waje ku kazi biri gute naje kubwa kazi k'umuziki waje gukora collabo yes waje kwikorana nanje muri kakanya sinshatse kumuvuga izina ariko muzomumenya mu minsi iri imbere ariko rero David Beco yes reka je manze ndakwibarize ni bahe basani bo ngaha mu gisaga cya Brisbane wobuze masani benshi bo ngaha ntago mbamenya cyane tubwira umwe basi ariko tubwira umwe amusani umwe canke babiri wobuze ahubwo wewe bambwira buze hama nkakubwiramwe umwe muri abo none wewe waje gukora akazi mu bantu tazi naje bwanje ndi musani warubize basi nawe rero nukundo ndadugaca dukora okay David waje gukora akazi sivyo siko watubwiye yes nakubaje ati ni uyuhe musani wobuze nga muri Brisbane mu bisanzwe ukuntu naje reka ndabikubwire neza naje mu giteramo abasani benshi bo ngaha sinzi ko binyegeza sinzi byabo ntabo ndamenya amazina yabo ariko mu minsi iri imbere nzobamenya kuko niho nkishika umva masahageze kure ndarushe ariko mu minsi iri imbere muzobamenya uratubwira neza mugabo canke waje kwidiri turaza ko basani mutoroshe ubwo ntiwaje kutwiba inyoni oya idiri naje ko ni iry'umuziki kabisa nukuri kubega ntuvyorosha oya ufise album zingahe amaze kuririmba album zingahe nta album ndakora ariko ndamaze gukora indirimbo zitari nke tuvuge rero uri umusani avutse canke bigute wewe wahereye kuririmba ryari kuririmba nahereye kera ariko mugabo haciye imyaka 3 ndi serious haciye imyaka 3 uri serious bisigura yuko muri mico kindi gihe cyose wari ngaho ugusa uri kurapanga plane yakazoza kawe kimiziki canke tuvuge yuko muri imyaka 3 ariho watanga kuririmba mugabo wari usanzwe uri umuririmbyi ubwa mbere kari nararimba mugabo nabifata minenego nkaba umengo nibisanzwe ariko nimenye yuko ari bya serious haciye imyaka 3 okay David ubuza ati watanga kuririmba back then and then uravuga ati reka mbe serious icatumye uba serious niki nuko nasanze umuziki ari akazi mu kandi gahemba yego no icatumye uvuga ati reka mbe serious hari cyo warabonye ati ndimo ndatwagwa n'abandi bantu babaye bamaje kuba serious cyange cyatumye uba serious ivuga ati reka nje mbe serious nakano kazi kanje kazohava kantunga umuziki kuba ndi serious nuko nasanze undimwo bimaze kuba bindimwo ndavuga ati mbona karakazi nk'umukandi ca ndagakora okay nta imbere yuko tubandanya reka abantu barimo bararukurikirana muri kano kanya nk'umuntu ashaka kurondera indirimbo zawe yo zironka nirihe zino ukoresha ku ma platform yawe indirimbo nyinshi ziri kuri YouTube ugiye kandika David Beco zihita ziza uko zikurikirana zose uziririmba mu Kirundi mu Congereza bimeze gute ururirimbo biravana ururimi uba waruca ni remix byose turakubita kuko ngaha ni muri Australia urumva ntiworirimba ururimbo rwose uruheze mu Kirundi byose uravanga uvuga indimi zingahe David Beco mvuga indimi zingahe
je mvuga indimi zishikame ngo zitatu ntibesha. tubwe duhe mwimwe Rumwe ndaguhemwo rumwe niko indimi imwe ni urugo rw'uru ikirundi c'est ça. Okay, tuvuge ni ikirundi cyongereza igifaransa. Oya, Icongereza, Ikirundi n'Igiswahili gikenya kibaho nyene. Kibaho wavuke Ngaha? Oya, umugabo nk'ubu bwanko bona yovukira Ngaha bigakunda. Oya, birashika n'igihe washikiyemwo amwe bashize kera turabizi unaona, so bakaba bigashika bakavukira Ngaha. Ivyo mu bisanzwe navukiye i Burundi ariko nagiye nkurira ahantu hatandukanye. Twarahungiye mu Kongo, muri Tanzania, tuza hano. Okay, mu Burundi wakaba mu gace ka? Mu Burundi ushaka kumenya gace na bamwe. None fans bamenye uriwe. Jewe navukiye muri mbe ndabivuge gute. Navukiye mu Rumonge. Umunyarumonge. Uri umunyarumonge. Mbe burya Rumonge uzi Rumonge ibintu bihakorerwa. Hari mwese ngo Rumonge bararoka? Mu Rumonge bateka ubwo burobe. Ye, uburobe mu Rumonge ushaka uburobe bumeze neza. Shaka abakobwa beza. Uja mu Rumonge n'abakobwa beza. Natwe tutararongora rero ni Bano batarangwa je sindi. Wewe nturimwo. Je sindi. Najye sindi kure yavyo cyane. We nta mugore ufise. Umugore? Umugore none umugore kumugira ni bibi. Ushaka wa kabiri. None wa gatatu we ntaza. Biravana uri mwisilamu kabisa we nuwicumura muko. Okay David, timo turabandanya ndazi wararirimye indirimbo nyinshi kandi abaririmbyi ndibaza mugena mugerenga ama connection. Uravyumva kandi muraba nabandi bantu ukuntu baba baririmba sivyo? Inspiration. Who is your role model first before I go continue to the next question? Your role model. Nkiri muto nakunda kumviriza indirimbo za Big Fizzo. Ndavuga ati ndashaka kuba nkawe. Ariko urabona we aziririmba nuko ndaziririmba hariho differa gato. So your model is the Big Fizzo. Yes. Big Fizzo. Ahari yubaho. Wamufise woba mumaze nko kuganira, ufise contact yiwe ukavuga ati je kweri ndumufanzi wawe wa mbere ku mutima. Aya nomero yiwe sindababesha ntayo mfise kandi kuba sindavugana nawe ariko ndibaza mu minsi iri imbere tuzovugana. Okay. Umuziki w'u Burundi kuko nawe uririmba Kirundi, Igiswahili, Icyongereza kuko n'abarundi baririmba Igiswahili, Icyongereza. Umuziki w'u Burundi ubona gute muri kano kanya? Umuziki w'u Burundi uko wari kera siko ubukiri. Buhara abasani benshi bariko baraduga kandi natwe turi mu mahanga tuko turaduga kugira ngo dukore ikintu turabe yuko twoshira Burundi on map. None ingorane ituma umuziki w'u uda boostinga nk'ibindi bihugu tubona umuziki wa Tanzania, Nigeria, u Rwanda rwamaze ku boostinga already. Kora abanyarwanda benshi ubu muziki yabo n'abanigere barayumva, bakameruni uravyumva. Why imiziki y'abarundi tarimira boostinga nkuko abandi barimo bara boostinga? Jesse mbona ingorane mu muziki w'u Burundi ahubwo nimwebwe twararindiye muze muratu duza mudushira imbere kuko umuziki twe nitwokora je urabona nkoze umuziki narose nk'abantu nkamwebwe mu mpushinga umva umuziki ntushobora gutera imbere. Ariko haje imitwe ngikorikoranye. Ivyo ndabitahura. None ubwo muvuge kabanya reka duvate kuko ndibuka mu myaka ya kera kweri abanyarwanda baratwubaha ku muziki. Ariko this time tuzige tububaha. Nuko mumbwira kari ama TV online ariyo yabitumye se? Jewe ngaho mengo nta nyishu noronka ariko ico nzi nuko ubu abarundi twatangwe kuhabona kandi umuziki wacu ndizere yuko uzogera kure. Ego nigiki wobwira abasani bagenzawe bari mu Burundi nk'umunyamahanga kuvyo ubona by'umuziki nkuko wewe nawe uri umusani ico hindurwa canke ico korwa kugira ngo umuziki w'u Burundi uje hanze umenyekane cyane kurusha umene nk'abandi wewe hari cyumviro utanga kubasani bagenzawe kuko umuziki w'u Burundi muri boosting kubasani bari mu Burundi bariko baraza nta kintu kinini no babwira bahindura ahubwo nuko no babwira bashiremwo inguvu turabe natwe yuko twoshika imbere kandi ndizere yuko tuzohashika kuko ngo
hari shaka hari inzira ishika suko nyene niko kiri Ah. niko kiri jewe navuze nemereye abafanzi yuko uza tuza kugusaba uduhe kapera uturimbira akaririmbo kamwe tunamenye twumve n'akaririmbo kawe hamwe baba batarakumenya bumve n'ukuntu uririmba bumve n'akajwi kawe wahezagiwe nako nabo tugira rap nabo turirimba indirimbo n'abavyumva akuduha kosa wako tuzimana muri aka kanya gapera tuza kuyikora nta kibazo reka tubanda oya tubwira yakeneye kugira ngo ibintu biki yamaze kugira ngo umuhogo ugororoke muravyumva ko atwemereye ngo mukanya aza kuduha kapera kugira ngo twumve impano yiwe uko yahezagiwe mukanya rero dusavye ngo nk'umutumwe canke ibiri arahaturira mbe Brisbane wavuze ko waje kora kapera ntuze korabo yego naje ndafite aba manager nibo bambwiye ati ngo tugende gukora ikintu gitomoye cyo gituma nakubwiye benshi bo ngaha ntabomenyereye ariko mugabo ejo tuzahura nabo ndibaza nzobamenya benshi sawa kabisa David Beco nkuko tumenyereye abasani nkuko tubazi nabantu mushaka kuba muri ahantu haca kayaga hameze neza mbe wewe tukaba tubona washikiye ngaha hagati kabisa muri town none se ko wasimvye ukarengana city Brisbane city canke Gold Coast canke hariya muza Sunshine Coast wewe vyaje gute kugira ngo ushikire mu mihana kandi tuzi ko abasani kamwe bwa mukunze kuba ahantu habona mu kirundi bavuga ngo ntawuburana n'uwo muhamba suko nyene twebwe uko je naje nakirirwa kandi nakiriwe bambwira ati tugiye hanaka umva sinari guca mpindura ngo ndababwiye ngo tugende ino ntateguriwe urumva mu bisanzwe wewe waje over Adelaide utazi aho giye aho uzagushikira mu ncamake naje menya ko nje muri Brisbane none wewe urugendo aba manager bawe mwari mwagipanze gute bo barambwiye ati ni waza hari umutipe azoza niwo wawundi mwabona tazogutora ahazogushikana naho ibisigaye bizobandanya mu nyuma urumva ushatse kumbwira yuko wewe mu bisanzwe kira kintu itike nibindi byose barabikoze wewe waje gusa wavuye muhira ufata indege no kuza Brisbane je mu manager yambwiye ati bro time yo kurira indege yakwe atigenda wurire naje nyene nk'umuntu batwaye ntarinzi yongeye urumva ngaha kuba mwambonye ngaha nyene bambwiye ati we ururira indege aho ushika kuri airport uza gusanga aho umuntu agutora iya kujanye nawe ni giki wotubwira wabonye gitandukanye na Adelaide umaze gushika airport kuri hajya Brisbane airport hari challenge wabonye uvuga ati ahantu biruko nuku cyane oya airport yanyu mwubahwe kabisa itandukanye ni wacu gatonya gatonyi canke kanini bivuge ni gatoyi kubera vugisha kuri mugabo ko twebwe urumva 10 o'clock nta ndege isubira kutura mu gihugu ciwaje ariko mwe numvise ngo no mwijoro saa 9 abantu bariko baraba 24 hours nagi ico nico nabonye gitandukanye ati ariko ngahi wanyu harashushe cyane bro ni Brisbane wabonye ko ncurira indege bambwiye ngo imvura irabakubita uzonyagirwa ahubwo ngo bugiye uzukoga ariko muganashije nganumva icuya ndavuga ati ariko tumaze iminsi imvura igwa man ntabyo amafrari yarabaye menshi ngaha muri Brisbane tumaze iminsi ndiyo mpamvu jere narinzi yuko aza gukanya abo nasanze hashushe hatandukanye nuko bahambwera ariko byose ni sawa ariko nanjye naragiye Brisbane naragiye Adelaide Adelaide naragiye babonye gute Adelaide man dogo yangu Adelaide abantu baba bameze sinzi ukuntu bameze I think intara yose ifise ngira ngo imico yayo je ndibaza ya uno mu Adelaide reka tumuvuge ko mu Adelaide sivyo Adelaide ugiyeyo ata muntu wiwanyu office ni kibazo gute my friend ndakubwire umviriza nivyo nakubwiye Adelaide rero bafise ukuntu bameze ugiyeyo urona nkuko ndazi kuko mu bodyguard wawe yaje gutora hanakimigeza kubaza Adelaide nakubwiza ukuri imbere ko uri nimo ndako uwo muntu wanza kumvuga ati urasha mu gitoro cyanga arabanza kukubaza wangu urasha mu gitoro cyanga uri umushitsi mena arubwo nashika nahantu ugwe nagakoza kubaza igitoro Adelaide bafise inzara y'igitoro ivyo avuga nivyo
David inzara y'igitoro urumva erega niyo cyahora kiva urabona ko hari Adelaide bamufite inzara y'igitoro Russia na Ukraine hari intambara ari n'ikindi numvise ku bantu ba Adelaide ngo basore bahari bose ngo nabakizwa bose baba ari abantu bo mwiceje none we David byaje gutegira ngo wibere umusani kandi uzi ko hari wanyura bakizwa John n'ubundi je ndumukizwa kuko nakubwiye nagiwanje nitwa niyo kwizera David niyo kwizera iwanyu murabakizwa ariko indamutera ni nyinshi dutera inda wefise indazi ngahe indamutera abakobwa b'abandi kandi murabakizwa ni nyinshi mutera abakizwa nibo batera inda nyinshi gusumbya abana bapagane bo hanze oya urumva ivyo vyahereye kera none ngaha ni mutera inda nta mukiza gatera inda umukiza bayinjiye mu bintu vy'Imana nta byo gutera inda uri umukirisi urumva satana aba yakugendesha uzotera inda utera inda umwe ngaha undi hariya kandi ikibazo cyabo rero bano batipe ikibazo cyabo bafise cya support ntibariha baca bakazi bakaca bagenda kuri centering imigambi yabo niyo strategy bakoresha muri Adelaide ay mahegu yagize urumva ubutombo hari umwana ufise jewe si umwana afise abana kuko ufise abana yego tuvuge yuko urubatse cyako ni muri babandi ko turumva sindubaga kuko nta matafari ndafyatura gusa ndazi ko afise abana abana ku bagore batandukanye abasani ba Adelaide wewe ni ngorane reka nitukurushe ngo gutwara umwanya munini cyane nk'uko umushitsi uvuye ku rugendo rurerure cyane turazi ko wicaye mu ndege umwanya utari muto uraruha vraiment ubukeneye ahantu wicara ukaruhuka ugaturiye kugira ngo ibintu bigende neza tutara sana baja kunsozero reka tugusabe uduhe kakanu kaka kemanyi kacu ntukajane pe duheze gapera abafanzi bawe gatoyi gusa David Beco kudu bicano no mu musani gatoyi none twovuga ngo umusani ukatukabana kapera kweri umva byo baca bimera gute mumfatiye umbereza mumfatiyeho urufise indirimbo re muri za ndirimbo waririmba ndabizi byo kandi murazi iyo ndavuye ni kure narushe mumpe umwanya ukwiye kandi ndabizi yuko muzoba muri kuri shot naje ko tubaza turiho okay rero reka twe ntubibwe twebwe abafanzi bacu bari barindiriye aho kantu kuko wakemera abafanzi si twebwe babwire yo you already know it's your boy Cloud David Beco was man ishafika hapa sinzi mvuga Kiswahili mvuga Brisbane wechi shobeche namaze gushika hani wanyu muzoze muri benshi kugira ngo mugesho amahera ni make cyane amadora 15 kwinjira ku muntu urumva na mahera make na amafaranga make David nubwo mubanera ndazi na uzubuhari benshi muzobibona haje atwe nitubanira abantu bari sana babanira byinshi ibintu by'ibisazi kabisa wese Adelaide mwe gusa muzoze mufite abademu benshi kuko twebwe ntidushobora gukora atabademu ba none mwoza muri bihungu hamano banaje kuraba ibihungu gusa David nabonye ufise gari nziza cyagari wari gusa ngahe gari naje ijya ni gari yujya mu bodyguard nyene yaje kuntoramwe aha Brisbane umva no hagura gari bigaca bigenda gute baje kuntora oya arabasani baza bakaba baje bipanze ugasanga bakotesheje gari ntwagane wakotesheje nawe kugira ngo uzozura kuzungurukana around ijya ni yujya mu bodyguard kandi yujya mu bodyguard tuzomara ni iminsi yose nzoba ndi ngaha Brisbane okay sasa kabisa afise gari nziza n'abafise gari nziza vraiment right ariko David ariko byari kuba byiza ubahere ni muri ukubite n'imirongo nk'ibiri basi ya gapera imirongo ibiri muri Bibiliya imirongo mire amantuzenye rap agapera gatonye n'imirongo oya ndarushe vraiment nzoba harap nta kibazo muzogaruke ejo meze neza orana nashitse mushikiza ku mazi niyo ndiko ndanywa kandi wacu tutanywa amazi gusa munyweki twebwe turanywa amazi tukanywa n'injaboka injaboka kuyumva Adelaide bakunda cyane Adelaide bakunda shisha injaboka ndakubita ego sinobahenda ndakubita none mwe mwacemo mpa ya amazi yanyu right like ariko nakundi reka mwumvise ko mushitsi yavuze ngo twamufatiyeho arasi kuduha gapera ariko atwemere ngo ni hanyuma ntacu tuzosura tumufate tumutegere mpaka atwemere aduha icyo atwemereye mu bisanzwe nkuko mwavyumvise yavuze ko arushe akeneye kuruhuka kandi mwabuye ko twamufatiyeho reka turangize ariko
turokugarukira watwemereye nta kibazo karibu turamugarukana aturirimbire ni ngombwa turirimbire tumwumve sio aligiye twazagenda kuri YouTube ugasanga siwe David Beco yeah Beco yeah so yes ba fans je naguma namwibarize hari imbere ko turangiza hari icyo wari wifuza ko twokubaza tutakubajije icyo mwombaza mutambajije icyo wari wifuza ko twokubaza we tutakubajije icyo wari wifuza ko twokubaza we tutakubajije oya byose ndibaza mwabimba byose byakoze Yesu gusumbaza ati Yesu azogaruka ryari urahaza Yesu azogaruka ryari hano mwahazi kuko bibiri ivuga ngo azoza nk'igisuma urumva rero mwicare mwiteguye na yeah okay ntakuri John reka turangize okay sawa umusani wa mutware kona bodyguard maravuga ati gashaka umutwara yeah yarushe bro nkeneye kuruhuka David Beco yeah man welcome once again in Brisbane. This is Breezy. Ndibaza urayumva nahantu hashushe gose urabona ko ibintu bitoroshe turabica bigacika ubwo reka tugushimire ku mwanya wawe utanze hanyuma turiza kandi ko tuzosura kubonana tukaganira kandi ubugira kandi welcome again to Brisbane ni hanyuma uzogaruke wangu hararyoshe urabona ko ibintu n'abatarabara umwanya munini ngo habone ariko ndiza kuza kwakunda yes aba fans thank you very much kubadukurikirana nimwibagire gufitonda hahandi please subscribe share and like kuko bisanzwe murabizi dufashanye help and I'll help bari bampamagaye umubore garaje amutwara abamushikiriza mu umubore garaje muhungu nakibonye kirimo naza tumuraba bodyguard ngoga tukurabe shaye bakubone nawe bongera bakubonere bakubonye ntibakubonye neza ngo mugire n'ingoga iki gihungu nico bodyguard akazina banyitwa Jason nizeye ko usa natwe umurundi nawe ndi umurundi ariko ikirundi ntaco nzi neza none icyo bavuga ni gike ni kirundi ariko hari kirundi ca ndani ni gifaransa kipanze ni reka bodyguard ntabwo aduterura none uramutwaye kweri ewe reka tugoze gato aguhemba gahe mugakomeye arashusha ayahembe ivyo nzababwira next time yeah thank you very much